Murakiriwe mw'ishure ry'isabato. Uno munsi ni itariki 16 Myandagaro. Icigwa cacu kivuga ngo umuti wo kumuzi. Muri kumwe na Rodrigue Vyizigiro. Tutaratangira nitubanze dusenge. Data twese uri mw'ijuru, turagushimiye cyane kubwo urukundo rw'udukunda, kandi yuko wavyemeye yuko twofungura ijambo ryawe ryera. Turasavye ko woduhereza mpwemu wawe yera atuyobore kandi abane natwe muri uno mwanya. Bino tubisavye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umuti wo kumuzi. Mu cigwa giheze twize ivy'ikimuga caje kuri Yesu Kristo. Abantu bari bagiteruye barakimanura hasi kuri Yesu Kristo. Twanize n'ukuntu camugaye uwo muntu yabaye ikimuga kubera nk'ingaruka y'ubuzima bw'icaha bwiwe. Ese mbega Yesu yavyifashemo gute kugira ngo akize ico kimuga? Mbega ni ikihe kintu ca mbere Yesu yamukoreye? Dusomye muri Mariko igice ca 2 umurongo wa 5, niho havuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Aho kwihutira kuvura ubwo nyene ingaruka ziboneka z'iyo ngwara, Yesu yaciye atumbera ubwo nyene ku muzi w'ikintu cariko kibangamira uwo muntu kuruta ibindi byose. Kino kintu mugenzi yari ingwara y'icaha. Iyo ngwara yo hanze yo kumugara yari ingaruka y'iyo ngwara y'icaha yo kino kimuga yari afise mu mutima wiwe. Yesu Kristo yabanjije guhereza ico kimuga uburuhukiro. Kwa gutandukana kwari kuri hagati y'uno muntu yaramugaye n'Imana kwavuyeho mu gihe Yesu Kristo yavuze ati, urababariwe. Mu Migani igice ca 26 ku murongo wa 2 niho havuga amajambo ngo, nk'uko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Hano haratwereka neza yuko nta kibi kiza, nta kibazo kiza hatari igituma. Rero twebwe nk'abakristo turigishwa guhiga igituma, guhiga ese inkomoko ya kino kibi, ese umuzi w'iki kibazo nuyuhe. Hari ingwara nyinshi cyane n'ibibazo vyuzuye muri ino si, kubera yuko twebwe nk'abantu ntago dushaka guhiga inkomoko y'icaha, inkomoko y'ikibi, inkomoko y'ingwara, ahubwo dushaka kuvura ingaruka y'ivyo bintu. Nawe niwibaze, wowe uriko uraraba ingaruka y'icaha aho kuraba canke se no gutinya ico caha? Ni kenshi tubikora aho kugira tubabazwe n'icaha nuko twatandukanye n'Imana, tugatinya canke se tukababazwa n'ingaruka y'icaha. Ni mu vyibaza. Yesu Kristo mu kubabarira kino kimuga yakoze ibintu bibiri. Yakemuye inkomoko y'iyo ngwara, acaranakiza n'ingaruka zavyo. Ubukizwa kw'ingaruka y'ico caha vyerekanye ubushobozi n'ukuri ko gutanga ikigongwe. Bino bijana n'ikibazo cacu ca nyuma kivuga ngo, mbega ni gute dushobora kuronka uburuhukiro n'amahoro? Mbere nubwo amasengesho yacu yo gusaba gukira atishuwe n'imiburiburi ubunyene. Uno muntu yakijijwe Yesu Kristo akivuga ngo urababaye. Ni ukuvuga yuko Yesu atarana mubwira ngo ahaguruke agende, uno muntu ikibazo ciwe ca mbere cari cakemuwe mu kubabarirwa kwiwe, kubera Yesu Kristo yari amaze gukuraho inkomoko y'icaha. Natwe mu gihe dusenga dukwiye kwizera yuko Imana yatwumvise, twakire uburuhukiro muri yo, nubwo ivyo dusaba bitokwishurwa mu nzira yo tubona. Amajambo ya Yesu yabwiye Pawulo natwe buriya araturaba. Yamubwiye
ngo ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Rero natwe mu bushobozi buke bwacu turabe Yesu Kristo, turabe Imana, tubaze ese ni ikihe kintu Imana ishaka kunyereka. Murakoze cyane, hano ni byinshi tuhize, ndibaza yuko muhezagiwe. Imana ibane natwe. Nidusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe wemera kuduhereza uburuhukiro muri wowe. Data, sabiye uriko arumviriza wese yuko mwomuhereza ubwo buruhukiro muri wowe. Data, nagushimiye cyane, mukomeze muturinde mu izina rya Yesu Kristo, bino turabisabye.